Mwiriwe muvyeyi wacu, jewe nari mbanje kukuramutsa. Jewe nari mfise ikibazo co ngahamba. Jewe ndarwaye burya, nabanjije mfatwa mu kwa gatatu, ntangura gufatwa n'ingwara y'urukoba kumyoka mu maso. Maze kubibona ndamubwira mawuje ati jewe burya ndabona ko namaze gufatwa n'ingwara yo kumyoka urukoba. Arambwira ati nzokujana kwa muganga. Ambwiye ko azonjana kwa muganga, munyuma anjanye bankoreye ama examen, baca bantora ingwara y'umutima, bongera bambwira yuko ku mutima hariko akantu k'ingorane. Bosi wanje amaze kubibona, nta n'umuti yanguriye, yaciye antahana. Niko kumara iminsi, mabuja wanje congera ambwira yuko bazonsubizayo. Bansubijeyo baca banjana ku wundi mudoktere, undi mudoktere asubira atubwira kwa kundi nyene ko wa mudoktere wa mbere yatubwira. Aho bose baca barantahana, banahanye tumaze iminsi aca ambwira ngo bazontwara ku bindi bitaro. Bansubije ku bindi bitaro, yongera nkoresha ama examen, bankubita urushinge ku maboko ku kuboko nyene, bankorera ama examen. Ahejeje umudokiteri yosubira kandi atubwira ya ngwara nyene ngwaye y'umutima. Ubwo nyene aca arasubira kandi arantahana. Ryari turasubira ku bindi bitaro, hari kuwa Mungu w'indwi iheze. Asubije ku bindi bitaro, basubira kandi bamubwira ati uyu mukozi arwaye umutima, kandi ku mutima wiwe arafiseho ingorane, hariko akantu kari ku mutima k'ingorane karwaye. Aho hose urumva nkoresha ama examen, nta muti angurira. Niko twaciye tuza ngaha muhira. Tumaze kuza ngaha muhira, mabuja amubwira ati none ko ata miti bampa? Aca ambwira ati ngo barya abadoktere bose ngo navyo bazi kuraba, ngo ubu kandi ngo nukukujana ku bindi bitaro bishasha. Ndicara ndiyumvira ati none baguma banjana ku bindi bitaro bishasha, ata muti bangurira, ata muti bampa? Ibi bintu mva vyumvikana? Niko mu nyuma yabonye yuko ivyo ariko arambwira ko namaze kubona ko atari ivyo, yaciye aheze n'umwanya muremure aca araza arambwira ngo oya, ngo urumva ngo ahubwo ngo nanaikamugira, ngo niyo mpamvu ngo batariko barakuvura. Hasi rero je naciye nza ngaha ndatekereza, ndaguma nyene ninanata ngwaye. Uyu munsi rero nariko ndamubwira basi ampembe n'udufaranga twanje. Jewe nashitse mu nzu yiwe itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu. Itariki 19 sizo bampemberako, yahora ampemba itariki 30. Ariko uno munsi twageze mu itariki imwe atibwiriza no kumpemba basi udufaranga twanje mfitiye. Ndamubwira ati mpemba udufaranga umfitiye, wowe guma umbwira ibikorwa gusa nguma ndagukorera, ndashaka kumpemba n'udufaranga. Ubwo yaciye atangura rero kwigumura, arambwira ngo nindamupfire mu cumbi wiwe, ngo ningende ngo aho ndyama, ngo nindire aho bazondungikira amafaranga. Ubu rero ndi ngaha ndyama, yaterefone umugabo wiwe, sinzi rero ikiza kuhaba, Imana yonyene niyo ibona ikiza kuhaba. Narisha nabarize kuko simerewe neza, no kugwara ndagwaye,
n'udufaranga twanje yari yanse kutumpemba. twaciye tuganira murabibona aha naho twaganiriye turaganira n'amawodiyo aya n'abantu twaganiriye inyuma yaho yaciye ampa nimero ya inabuja namwandikiye mesaje izi namwandikiye mesaje z'icongereza nshashirako icarabu hanyuma uwo inabuja aca mpereza cambona ubundi muntu anyandikiye uwo muntu yandikiye nasanze ari bose wa Chanel kuko yaciye andungikira za message zose tuvuganye ko na inabuja wa Chanel nizo zizi mubona yaciye andungikira izi message hanyuma ncanguma ndamuganiriza turaganira ibyo sivyo twaganiriye turaganira ibyo sivyo twaganiriye ibyo sivyo twaganiriye mu congereza wewe birangiye dusezeranye neza cane ambwiye yuko yamujanye kwa muganga bamuzogenda kwa muganga inshuro zirenga zingahe bose bagerageza kumuvuza mu by'ukuri baragerageje mugabo nta nguvu nyine bagize nyinshi kumbure bamujana habaye mugabo ubuherutse bamujanye bamucisha no muri ecography ubu rero bafise rendez-vous hagati mu kwezi ubu kwezi turimo nyene ku guca dutangura kwa gatandatu kumvikanye neza yuko bazoca bambwira ikizoba cavuyemwo mu mpera z'uku kwa gatandatu canke hagati nyene alo banzindire gatoya iminota 5 cumpamagara mbanze mpeze akandi kantu ndiko ndakora iminota 5 gusa muranyumva cyane iminota 5 ubu n'ubundi ndashaka ubufasha hanyuma rero majambo makeya mwavyumvise yuko nzogaruka next month cene mwumva ariko arashima avuga ati bya bintu byagenze neza gusa cyane telefone ashambwira ngo bariko baramutuka reka ndabumvishwe na cyane ndungikira audio ambwira ngo bariko baramutuka ngo bariko barantuka mu nyuma Ambwiye ko arindiriye umugabo wiwaze. Ambwiye ko arindiriye umugabo wiwaze naho umugabo wiwe arakaze ariko sinza kumutinya Kazimana amaze kubikubwira. Kazimana amaze kubikubwira naco nyine. namushwana nubwo ati mwe mwishwe n'ubwoba ati nta na kimwe ntaca kugira twamaze kuvugana nuko twavuganye kandi byagenze neza kuko mu nyuma namuvugishije umugabo wiwe ndamuremesha Sawa kize neza. ahantu shino ndamubwiye twavuganye Baguma bangirira gusaba ama examen naco bankorera kwa muganga. Rero uku kuboko baguma baja kuntera kwishinge kwarabaye nabi kubera guma mpindurira ibitaro. Rero n'ubu urumva yari yambwiye yuko yonjana ku bindi bitaro bishasha nyene kunkoreshereza ama examen ata muti bampa ataki. Umva n'ikibazo. Niyo mpamvu nari nagize ubwoba mvuga ati none n'ubundi bankubise urushinge kuri uku kuboko kwabaye nabi umva n'ikibazo. namubwiye ukuntu yokwitwara namuhaye impanuro hanyuma Datanze duhereje ndamwereka byose uko byagenze namubwira n'ivyo gukora aca arashimira Zagire n'ukuri. Ariko yetsagire ndoza ndakubwira uko ngene bimeze ninabona bidatanze ifoto nziza kubera ashobora kuza akarakara. Ndakubwira uko ngene ibintu bimeze. okay ariko nk'uyu mwana isubira inyuma ngaha hariho ahantu yambwiye gatoya hano yambwiye inabuja wiwe yambwiye ngo yasabye ko tuvugana icarabu arambwira ngo hana ngo agerera uyu yambwiye ngo معلومة تتكلم عربي عشان أتكلم ولا لا؟ speak Arabic؟ aka ni akamesaje yampaye mbona ndamwishyura ibyo namwishyuye sindabibumvisha naye naciye mvuga ngoca mutwenga mbose abarebe reka ndabashimire gose mwakoze ko mwabanye na Daniel Mugisha so reka ndabafashe umwe wundi nawe umwenda basezere ariko uwundi nawe ndamufasha sinzi ko nabagira ko hano nyine mwa bantu ubwo sino muri recording ntabanje kumubwira ntazi n'ibyo ambwira reka turabe ndabona yarungitse audio
Metse shefu umeze neza cyane sawa. Ngiye ngo ndabarondera ariko ntunyitaba. yo ni wa muntu ndamuhamagare ariko ndamuhamagara mbanje gusezera mwebwe ciao ciao